ndagomba mu buryo bwihuta munyibutse point 8 ejo twize zine kwa Mungu twize zine ndashaka kugira ngo numve yuko twakurikiranye neza munyibutse point ya mbere ya dimanche twize ko izotuma ingabire yacu ija hejuru. Point ya mbere ni yihe? Inde? Ya ivyo twemera ama conviction yacu ibiri mu mutima wacu twemera ari byo bigize ubuzima bwacu ari byo twubakiye ko ivyo tutabidandaza iyo tugomba gufata decision nivyo dufatira ko iyo tugomba kugira mariage dufatira kuri ivyo twemera iyo tugomba kwakira akazi gashasha dufatira kuri ivyo iyo turonse contrat nshasha dufatira kuri ivyo iyo turonse offre zije mu buzima bwacu turafatira kuri ivyo uravyumva iyo tugiranye ibibazo na bagenzi bacu tugaruka muri vya bindi twemera tukaraba ingene dukwiye kwifata iyo duhuye n'ikigeragezo bakatubwira ngo ni simusiga ugaruka muri vya bindi wemera no kuvuga ngo ivyo twemera ni vya bindi gihe cyose duconsulta ni vya bindi byose gihe cyose tugarukamwo iyo tugize n'ikintu cyose tuko turahura naco mu buzima hama twaja gufata ingingo ntidufata ingingo nkuko abiwacu bayifata ariko tugafata ingingo nkuko uravyumva abemera ivyo twemera bofata ingingo. Bwana sifuwe sana. Ivyo rero bikora mu bintu byose nivyo uzokoresha mu kurera abana bawe nivyo ukoresha muri decision muri engagement mu buryo bwawe ubayeho muri relations zawe n'abantu mu buryo ubana n'Imana mu buryo ukorera Imana mu buryo ugendana uburyo urangura ibikorwa vya misi yose ivyo twemera nibijyanye. Dawidi ivyo yemera ahuye n'idubu yikoze ku byo yemera aravuga ati ntintwari intama yanje izi ntama bazinjeje Imana ugomba kuntabara akiruka kayiniga haza ikindi gikoko akirukanka ati intama ndayigarura yikora ku byo yemera. Amen kugira ngo muvyumve neza nukuvuga ngo mu ntambara yikoze ku byo yemera agiye kugaburira wene wabo akabona Goliyati akabona reka aratuka abantu b'Imana ntiyaravye ubugangi bwiwe yikoze ku byo yemera avuga ngo mbega hari umuntu yotuka abantu b'Imana hari umuntu yovuga abantu b'Imana akabatuka agatuka Imana yabo Imana ntimubufe uwo mutipe peu importe ingena ngana uravyumva ivyo wemera nivyo ufatira ko mu buzima bwawe igihe cyose ugomba gufata ama decision. Kigira kabiri twabonye dimanche passion igishika umuriro waka muri twebwe urukundo ala fori dukunda Imana rudutuma dukora ibintu byose rutumotiva rudusunika kugenda rudusunika kuzinduka rudusunika kugira extra miles uravyumva rudusunika gukora ivyo abandi batariko barakora rudutera kudatana kw'imyikomo rudutera kutaraba yuko abandi barimo canke batarimwo jewe ndimwo ndabitahura ndavyumva Imana yarabivuze bidutera kwemera gutanga ikiguzi iyo ni passion. Bwana sifuwe sana. Haleluya amina. Imvura igwa itagwa biraka birabira iki kigera gute ndagikora naraciyemeje bamperekeza batamperekeza ndimwo uravyumva sinshobora guhora iyo ni passion. Kigira gatatu initiative gushira mu ngiro gutera intambuko gutera intambuko y'abantu canke y'abanini ariko gutera intambuko ya mbere. Haleluya kutarindira kudateba ariko gutera intambuko ya mbere kwa kundi Imana yabwira abisirayeli bariko barayisenga Yosuwa ariko arabaza ati Imana tugende ko Yorodani guzuye Yosuwa ngira ariko arasenga ngo Imana ikamya amazi ariko Imana imugati oya bwira abaririmbyi baje imbere n'abaherezi bagenda imbere mushira amazi muri Yorodani acuzuye mushiremo ikirenge canyu tera intambuko yanyu ya mbere kora intambuko yanyu ya mbere ibisigaye mu bindekere giye bashira ikirenge mu mazi amazi acarakama. Haleluya amina. Ni ugukoresha akaryo kose ubuhawe uravyumva Imana ishize imbere yawe kadasa na twa turyo ushaka ariko akariko kose Imana ishize imbere yawe ako niko katumye umuntu nka Paulo ejo twaramuvuze ko
abona abantu bagira bapfe afata okazi yamvuga ubutumwa muri Actes des Apôtres chapitre 27 akanya kariko kose kugakoresha gufata initiative. Ikigira gatatu kane chakane apana objectif intumbero kuko urashobora kugira objectif ariko ntube focus, urashobora kugira intumbero ariko ntube umuntu agumiza amaso, uravyumva kuri ya ntumbero. Amena ikabiri muri tiroir intumbero yawe ariko utayishize kwa amaso. Kigira gatanu préparation, sivyo gutegurwa, uravyumva kutanegrija kudakengera umwanya wo gutegurwa n'Imana kugira ngo gushikane kuri kijya kintu yaguhamagariye, guha agaciro no kwemera umwanya wo gutegurwa, kutirukanka muri vya bindi vyose Imana igomba kugukoresha, kutanegrija gutegurwa kuko Imana igutegura bivaye n'uburemere bw'ivyo igomba kukuzeza, bivaye n'uburemere bwa responsabilité. Rero nkuko responsabilité uyikunda ushaka kuyishikamwo niko ugomba no gukunda préparation. Kigira gatandatu pratique, kwexersa, gukoresha ingabire Imana yaguhaye, kuyishira mu bikorwa, kuyishira à l'œuvre, kutayicarika, kutitwaza impamvu zindi zituma canke n'abatakumva n'abatakugurira imiryango, ariko gupratika aho uri hose, aho ushobora gushika, aho abantu badashobora kukugarira imiryango, gupratika, kuyexersa, kandi ntibazoyimenya utayexersa, utayikoresha, utayishira mu bikorwa. Iyo ngabire ntizomenyekana, izomenyekana gusa niyashigwa mu ngiro. Abantu ntibazokwerekwa ngo barote kuri umuntu afise ingabire idasanzwe inyegejwe, ariko umunsi uzotangwa kuyishira mu ngiro abantu bazoyibona. Niko niya Daniel yabonye. Icindwi inde perseverance, gushishikara, sivyo ntibisobanura ngo nuko Imana yaguhamagaye canke kufise ingabire utazogira ibikugwanya, ariko gushishikara, gukomeza, gushishikara. Ikigira c'umunani courage, nk'iya Debora, uravyumva gushobora gutanga strategy ariko nawe ukemera kuyinjiramo, ukemera gutanga ikiguzi, apana gutanga just iciyimviro, apana kuba umuntu atanga ivyimviro, kuko kenshi utanga ivyimviro udakora kenshi ucika umuteoricien, kandi rimwe mu vyimviro vyawe ntushobora no kubimezura yuko ari ivy'ukuri kuko bidakogwa, biri mu vyimviro gusa. Abantu baba penseur b'ivyimviro, ariko Debora ntiyatanze strategy gusa, ariko yabaye aussi umuntu w'ubushizi bw'amanga, aba courageuse kugira ngo agende gushira mu ngiro plan Imana yari yashize mu buzima bwiwe. Rero mumfashe tubisubiremo rero tunyarutsa rero nk'abantu bazi kumemoriza canke gufata neza mu mutwe. Ari icambere nimuvuga mwese, hari abatabizi. Icambere hari abameze nkanje. Icambere, ica kabiri, ca gatatu, ca kane, ca gatanu, amajwi yahetse, ca gatandatu, icindwi, icumunani, icambere, ca kabiri, ica gatatu. Erega mwese ntabumvise nta bindi nza kuvuga, kuko nimuyagira ibigira mvuga ibindi bingana nk'ivyo none wumva biza kugenda gute. Ari icambere, ica kabiri, ica gatatu, ica kane, ica gatanu, ica gatandatu, icindwi, icumunani, icicenda. Haleluya, amen. Wazi gituma nshaka ko mu vyanhojistra mu vyimviro vyanyu nuko ejo twarabonye yuko ibi vyose bigize aspect canke bigizwe n'ibintu bitusha caractère yacu, uko tumeze, akamere kacu. Ejo kubo twari kumwe ku munsi w'ejo nare insiste kuri sujet de prière zacu zigomba kuba zigizwe cane kurusha uko zigizwe no gusengera imitwaro no gusengera ibindi bitangaza. Sujet de prière y'umukristo akuze ari mûr ni sujet de prière yisunga canke itumbereye cane kuri aspect za caractère, kuko akamere kacu nico kintu gishobora kutubera blocage. Ngenda babwire ngo nta muntu numwe ashobora kukubera blocage. Iki kintu ni caba mu byo wemera uzobona ko ata blocage rimwe uzosubira kubona mu buzima bwawe. Nta muntu numwe ashobora kukubera blocage. Na Pilato yarabwiye Yesu ngo none urazi ko no kugira ico nshaka. Yesu aramubwira ati
n'ububasha wowe ufise umfiseko ni data yabuguhaye. Rero ni wanategeka ko mpfa nkapfa nuko papa azoba yemeye ko mpfa. Ofonsi wewe mbona ariko mbona papa. Wewe answa ntacurico na poste wicayemo ni papa yegushizemo na decision uza gufata decision papa gushizemo. Rero it's not about you, it's about my dad. N'est-ce pas mes chers amis? Rero ivyo umaze kubitahura mu buzima ntusubira kubona abantu nk'intambamye. Ntusubira kubona abantu nk'abakugwanya. Kuko ukugwanya akabire kurigwa nuko yavyemerewe. Ariko kandi hari n'ushobora kukugwanya kananigwa. Bona sifiwe sana. Bisobanura rero ngo iyo umaze gutahura ico kintu utahura yuko nta muntu umwe ashobora kuzibira intambuko zawe igihe mu ntambuko zawe ushigikiwe n'uhoraho. Ibi wo bitahura amakonfli yogabanuka mu buzima bwawe. Ibi wo bitahura intambara zogabanuka mu buzima bwawe. Ibi wo bitahura imihari yogabanuka mu buzima bwawe. Kuko wotahura ngo vyose biri decide hariya kubinyerekeye. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amina. Nico gituma rero muri uru rugendo rugizwe n'ibi byose twagiye turavuga ari initiative ari gutegurwa ari biki byose nibiki, ndashaka usubire ushire kumuzirikanye mu mutima wawe yuko turakeneye gusenga kugira ngo Imana ihindure akamere kacu. Ibice 80% ufise mu buzima vy'ingorane, 80% y'ingorane ufise mu buzima zugariye kuri karakteri yawe, kuri kamere yawe. Wompa liste y'igituma ufise izo ngorane, ako ndakubwiye ikintu kimwe gusa: ingene umeze, karakteri yawe irokupa, iragukwegera ibice 80% vy'ingorane ufise mu buzima bwawe. Rero uko tuba abantu babohotse kandi bahindutse niko ingorane mu buzima zigenda zigabanuka. Si uko zitahari, ariko zimwe ntizikigukorako kuko Imana araguhinguye bikwiye ku buryo zitakikukubita hasi. Ariko ibishika ukavuza urwamo canke ukameneka umutwe canke ukagwara bigaragaza igikorwa kirekire mpwemu yaragifise mu buzima bw'iwawe. Rero ntuce ubona uwuzanye ibibazo, ariko we ntuce wibona nk'inkomoko y'ikibazo utangure kwisengera. Haleluya. Amen. Ikigira 9 kiravuga ngo kuba umuntu yigishwa bizotuma ingabire yawe yaguka. Yesu ashimwe cyane. Kuba umuntu yiteguye kwigishwa, kuba umuntu yigishwa bizotuma ingabire yawe yaguka canke ingabire yawe ishika kure. Iki ndagomba ngo ndagifate ko umwanya muto ndagusobanurire yuko naho ndoba mfise ingabire canke hakaba hari umuhamagaro w'Imana mu buzima bwanje. Twakivuze ko kare kuri bureau na Fiston abantu kenshi baritiranya ingabire no muhamagaro, ariko ngiraga parenthèse gatoya. Umuhamagaro ni gihe Imana ikweretse icyo uzoza gukora, hama ingabire ni gihe Imana iguhaye igikoresho uzokoresha. Umuhamagaro ni nko kwinjira mu gisirikare, Imana ikaguhamagara kuzoba umusirikare uzogwanira igihugu, hama ikigwanisha iguha ni formation n'inkoho na karashi baza kukwambika. Iyo ni ingabire canke ni igikoresho kipawa. Uravyumva? Kandi muri parti y'ingabire zishobora kuba ari ingabire ziri muri kamere kawe ukuntu umeze, ari ubwenge ufise, ari ukwiruka ufise. Ariko kandi ingabire muri parti y'ingabire n'atarico turiko turiga dushobora gushiramo ibikoresho ushobora gukoresha. Kuko hari abahizi mu ntambara bazi gukoresha ibikoresho kanaka, akaba ari umuhinga ku gikoresho, akaba atari ubuhinga afise muri karakteri yiwe, akaba ari ubuhinga afise bwo kumania no gukoresha ico gikoresho. Rero ingabire irashobora gusobanura, uravyumva, ico waronkeyemo ubumenyi, formation. Ingabire irashobora gushobora ico wavutse woroherwa naco gukora. Ingabire irashobora gusobanura igikoresho ufise ukoresha mu byo usanga ukoreshwa. Hama umuhamagaro c'est le grand titre aho ingabire iba exerce. Biri clair? Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu numvise uno munsi yabajije ngo kuririmba ni munsigurira ingene ari umuhamagaro. Yana kubwire yuko imihamagaro ntigarukira ku byo Paulo yavuze avuga ku mihamagaro 5 ari byo twita amabango muri Bibiliya canke ibyo twita ama ministère. Paulo bijya yarabivuze nk'ibikorera mu rushengero,
ariko kandi ntibisobanura ko ari izo ngabire zonyine aho zigarukira. Ni nk'uko abaroma igice cya 12 canke 1 Corinthiens chapitre 14 aho hose baravuga ku bijanye n'ingabire, ariko ingabire Imana yahaye abantu ntizigarukira muri bijya vyanditswe muri Bibiliya. Ingabire ni domaine iri large, irengeye ivyo Paulo yamansonye muri Bibiliya. Ashobora kuba aravuze bikuru kandi byinshi Paulo yagiye avuga ibijanye n'ishengero, ariko ingabire zose ntizigarukira mu ishengero. Kandi ngenda abwire kandi ngo n'ubwami bw'Imana ntibugarukira mu ishengero, kuko ibihugu birabaho bifise abami, n'Imana ibashiraho ikemera ko ababaho bakagira gute, ni domaine y'ubwami bw'Imana. Hariho univers twebwe tudakontrola, tutazi n'ama étoile ahari, tutazi n'ama galaxy ahari, aho hose n'ahantu territoire y'ubwami bw'Imana igarukira. Rero mugomba gutara yuko ubwami bw'Imana butagarukira muri sphère ya église, ariko ubwami bw'Imana ni bunini. Nico gituma hariho prophétie pour l'église, hariho na prophétie pour les nations. Amina, amen. Rero navuze kuba abantu bigishwa muri Acte des Apôtres, amashapitre yose y'umunani ya agize Acte des Apôtres. Aya mashapitre yose n'amashapitre yagizwe n'igikorwa Petero yakoze. Muri buka Petero kari we Yesu yabwiye ngo kuri uko guhishurwa nzokubaka kw'ishengero ryawe. Petero aboneka nka le grand apôtre, yaratwaye izindi ntumwa zose za Yesu Kristo. Turamubona yandika, niwe muvuga butumwa wa mbere yavuze ubutumwa hakihana abantu benshi, abantu 3,000. Undi muvuga butumwa murusha wa mbere yabayeho ni muri Ancien Testament, ni wa mutipe Yona. Niwe muvuga butumwa wa mbere munini yaho muri Ancien Testament. Ariko muri Nouveau Testament Petero niwe muvuga butumwa wa mbere yavuze ubutumwa 3,000 bikihana. Uravyumva, mpwemu yaramaze gutangwa. Ariko kandi uyu mugabo yakoreshejwe n'Imana ibihambaye n'ibikomeye. Utanguye gusoma Acte chapitre 10, urabona yuko mu kwizera Petero yari afise, Petero yari umuntu yizera ko Imana igomba kuzotwara ubutumwa bwiza. Hama kandi imaze gutwara ubutumwa bwiza ikazoba ifise umugambi wo gutabara Isirayeli. Yarazi yuko ubwami bw'Imana bugarukira kuri Isirayeli. Usomye chapitre 10 y'ivyakozwe n'intumwa, Yesu aje kumuintroduizamo ukuri gushasha Petero atigeze amenya, atigeze anatahura mu gihe ca Yesu. Yesu amusanze mu itiro, aje kumubwira yuko ubutumwa bwiza atari ubwa Isirayeli gusa, ariko ubutumwa bwiza bukwiye gushika ku mahanga yose. Iki cari shock ku muntu nka Petero afise umuhamagaro w'ubwoko bw'iwabo bwa Isirayeli, atigeze asobanukirwa n'ivyo bintu. Ariko kuko yari afise umutima wemera kwigishwa bishasha n'Imana, yarakiriye ubwo butumwa, agenda kuvuga ubutumwa mu nzu y'umutariyano, haba ikanguro, haba abihana, haba ibitangaza vyinshi, haba ibintu vyinshi vyakoretse aho hantu. Riba ijya mbere muri exercice y'intumwa. Uravyumva, Petero yexperimenta ibitangaza vy'Imana bikorewe mu banyamahanga. Ico tumwigirako ni iki kintu cyo kubona yuko hamwe n'ihishurirwa rikomeye yari yarahawe, ariko kandi ukuntu yemera kandi akakira ibintu bishasha Imana ize kumwigisha. Hari uwundi munsi naho Petero yabaye témoin ingene Paulo yica intumwa, umunsi umwe Paulo yarakosoye Petero, aramukankamira, amubwira ko akora amakosa, ariko Petero ntiyaciye yisigura, ariko biraboneka yuko ivyo yaje kumubwira yavyakiriye neza. Umunsi umwe Paulo yaraje kubaraba i Yerusalemu kugira ngo basumete ko plan Imana yamuhaye yo kuja mu banyamahanga. Ntibari bwavyumve cane, ariko kandi ba Petero na ba Yakobo bamuha ikiganza, baramushigikira, ariko bamwibutsa ibintu adakwiye kwibagira muri uko kweyagura ubwami bw'Imana. Ndashaka kuvuga ngo aba bagabo bari abagabo bakomeye cyane, ariko nicababuza yuko umuntu muto nka Paulo aje nyuma yabo ashobora kuza afise ihishurirwa riruta iryo bo bafise, ariko bakemera kwigishwa nawe bakavyakira. Ibi bisobanura yuko naho woba ukuze canke ukomeye gute, igihe cyose mu buzima bwawe uzotakaza umutima wo gukunda kwigishwa, uzoba utanguye processus yo guhomba kwawe. Rero nk'abantu b'Imana twakijijwe, dufise ingabire yari yose ufise igomba gukoregwa, igomba kubagarirwa, igomba gushishurwa no gukugwa kw'ibiki, igomba kuzitirirwa, igomba gukoregwa. Ego urayifise,
hari igihe usanga abantu ko barahara ngo je ngo miniko na don nana nishinda don je mfise ingabiri ikomeye sinagize ibi nibi wowe waragize bijya nta competition ari peu importe ingabiri Imana yaguhaye nta competition ihari hagati y'ingabire nta ngabire iruta iyindi nta gikorwa kiruta ikindi twese Imana izoduhemba n'amafelicitation menshi n'ibitsibo byinshi bivanye n'umumo wese responsabilité yamuhaye na grâce yaguhaye n'ingabire yaguhaye ukuntu wagiye uyikoresha mu isi hariho competition ariko mu bwami bw'Imana nta competition ihari nico gituma ntibikubuze kandi n'igihe hagize umuntu agukosora we petit wewe sasa unaanza kunikorije wewe umeokoka juzi si mimi ndio nimekubatiza hivi umeshajiona unaanza na hari wewe wambatirije ndashobora kugukosora ndashobora kubwira ikintu gishasha utazi ndashobora kukwigisha ikintu utazi ugomba kuba uri umuntu afise umutima witeguriye kwigishwa nimba ugomba yuko ingabire yawe yaguka igashika kubikomeye Imana yihamagariyemo haleluya 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 amen nico gituma ugomba kugutera intege ngo ntuhagarike ntunave no mu mutima wo kwigishwa urashobora kuba uri kurakora ibyo uri kurakora experience y'imyaka 20 imyaka 15 imyaka 8 imyaka 70 ingahe ariko ibyo ari byo byose uracakeneye kwigishwa uracakeneye kugira umutima ukunda kwiga amen akanyoni mukarakaraza kumanuka ku bitugu byanje mureke kukara kagira kamanuke amina bwana sifiwe sana haleluya mbwira umucana ati ntuhagarike kwiga haleluya amen ikigira 10 shako twiga nuko ingabire yawe ishigikirwa canke izigamwa na kamere kawe ingabire yawe tana yawe iri protege na caractère yawe ico nibaza yuko ibyo twavuze byose biratusha aspect za caractère ariko iki kiragutahuza neza usomye muri Samuel wa mbere gice ca 3 ni nkuru yoyo ndashaka tuyisoma Fiston yoyisomera 1 Samuel chapitre 3 verset 19 kugera kuri 20 usomaho wicaye amanande ndaza gusubiramo kugira ngo wumve neza ingene caractère izo proteja ingabire yawe niyo protection ufise kubera iki ntaraja kure iyo ufise ingabire irashobora gutuma uba rurangiranwa canke ugira succès ingabire irashobora gutuma abantu bagushima ingabire irashobora gutuma abantu bakwaprecia ingabire ni ikintu gituma abantu bagira uko bakuvuze kuko ikugaragaramo ariko kenshi ni wamara kuduga cane canke ugashigwa hejuru canke ugashimwa cane ariko igihe mu rwego rwa kamere yawe utari umuntu ahindutse ari transformé ushobora kuborezwa nuko kuba rurangiranwa canke ukaborezwa na succès ukaborezwa na appréciation bikagushira ahantu upfira muri succès kandi Imana yari yakugeneye kuramba muri succès ikintu rero gituma abantu tubabona bakabarurangiranwa mu mwanya muto mu nyuma bakazimangana ikintu gituma muhora mubona bajya ba star bo hanze babarurangiranwa mu minsi ikurikira mukumva abanyurumogi mu minsi ikurikira ukumva divorce zirabarembeje mu minsi ikurikira ukumva bamwe biyahuye ukavuga ngo yiyahura gutafisa ajya mahera je no wamfisa ajya mahera no kwiyahura guta ahubwo noca nzana imbwa zinzikuje zijya abantu bose banyegereye kugira ndambe bishoboka ntihagire n'imvura ingwako wowe niko wibaza ahubwo naguye ngo icaye cyo cyose uza kuronka kirengeye capacité ya caractère yawe yo kugikontrola succès irashobora kugusarisha kandi succès irashobora kukugwa nabi igihe idasanze ufise kamere canke caractère iri fort nico gituma ego turifuza gukoreshwa turifuza gushika ku bintu bikomeye mu bwami bw'Imana turifuza gushika ku bintu bikomeye mu byo dusengera ariko ntitugomba kunegrija aspect y'iyi caractère uravyumva kuko iyi niyo utuma ukomera
uramba. Urashobora gusoma uyu murongo, iyi nkuru ya Samuel yari umukozi w'Imana adasanzwe. Aha. 1 Samuel 3:19. Samuel, nuko Samuel arakura, uhoraho abana nawe. Uhoraho ntiyakunze ko hagira ijambo na rimwe rya Samuel avuga rikaba nk'ijambo ripfuye ubusa rikorokera hasi. Aha. Abisirayeli bose guhera idani ukageza i Berisheba, Abisirayeli bose bamenya yuko Samuel ari umuntu yegukiye kuba umuntu w'Imana. Aha. Nuko uhoraho asubira kwiyerekera Samuel Shilo. Aha. Kuko ari uhoraho yihishuriye Samuel mu ijambo ryiwe. Aha. Kandi ijambo rya Samuel rishika ku Bisirayeli bose. Ndagomba kubabwira yuko Samuel yakoze mu gihe, muribuka ko yakuriye mu nzu kwa Eli. Eli ni umwe mu bavugishwa n'Imana, Imana yahamagaye iramukoresha. Ariko mu gihe ciwe cyo gukoreshwa, Bibiliya iratwereka ko igihe ciwe cabaye kigufi, kuko Imana yamuranduranye n'abahungu biwe, kuko yari afise ikibazo ca caractère. Imana yamuhoye kuba faible ku bana biwe kurusha ingene aha agaciro ico Imana iriko iravuga. Iyi faiblesse muri caractère yiwe non seulement yatumye Eli apfa, ariko ituma n'abahungu biwe Imana ibica. Mu gihe mu rukurikirane rw'Imana, Imana yahererekanye igikorwa c'ubuherezi kuva ku bavyeyi bija ku bana, linye canke urukurikirane rw'ingene ubuhererezi bugenda buhererekanywa biba birahejeje guhindurwa complètement. Samuel atari muri linye ya Eli ashigwaho kuko Eli yabuze caractère imumentena muco Imana yamuhamagariye. Rero iyo tudafise kamere ikomeye kandi by'ukuri ihagaze nk'uko Imana ishaka, dushobora gupfa hatageze, kuko si ubugombe bw'Imana ko Eli apfa ko kuntu, si n'ubugombe bwiwe ko n'abahungu be bapfa ko kuntu yaza ko yarabahanuye. Ni ukuvuga ngo hariho ibyo twita amamort prématuré, hariho abantu bapfa igihe c'Imana yashinze atari ko cari kikwiye kugenda, bagapfa kubera ivy'Imana yita ubushake burekuwe canke volonté permissive. Volonté permissive ni ibintu Imana yaretse ko biba biri mu bubasha bw'abantu, bikaba pas nécessairement ko ariko yo yibishaka. Ariko hariho ibintu biba bibi atari uko Imana yabishaka, ariko kuko Imana yahaye umwana w'umuntu imfunguro zikamuha autorité mu itongo rya Edeni, umwana w'umuntu hari ingingo afata zigatuma hari ibintu biba mu isi bitajanye n'ubugombe bw'Imana. Rero mugomba kuba muri abantu mutahura ico ijambo ry'Imana rivuga ko ntimukwiye gufata yuko ibintu byose biba ari ubugombe bw'Imana. Ibintu byose si ubugombe bw'Imana. Eli Imana yamwiteze ko kenshi ko akosora abahungu biwe, ariko ntiyigeze abikora. Manque ya caractère. Uravyumva? Faiblesse. Ikindi, Samuel yakuriye munsi ya Eli, umuprofete w'umunyantege nke, agirirwa n'ibakwe byo gusiga amavuta inde Sauli. Sauli asiga n'amavuta na Dawidi. Aba bami bose yarabasize. Ukura vyumva, Dawidi ataraba umwami, Samuel araba umwami, ariko na Samuel na Sauli umwami, intwaro yiwe Imana yarayitabuye, irabwira Samuel ati Samuel yacuririra yacuryama cane kuri Sauli, kuko Sauli ntiyanyumviye, kandi intwaro yiwe narayitabuye murekure nawe aradisparesa. Uyu n'umuprofeti yabayeho imyaka 40, agiye no gupfa ngo yahamagaye ihanga ryose, asaba population yose ya Israeli, abakoranya ku musozi, avuga ngo hari ico mu mpora,
aha abantu kugira ico bamuvuze ko bose baravuga ati ntaco tuguhora, aca arasezera, mu minsi ikurikira arahwera. Ariko kandi yabaye hari umugabo w'inyankamugayo, nico gituma n'Imana yashoboye no kunamukoresha igihe kirekire, kuko karakteri yiwe yaramuproteje, ministeri yiwe iraramba. Hari ibintu byinshi byawe bipfa ukavuga ngo Imana ngo yari yashimye ko bingana gutya. No, si bipfa byose Imana yashimye ko biba bigufi. Hariho ibyabaye ibikuri kuko bibabaye igikuri au niveau ya karakteri. Nico gituma iyo turiko turavuga gutegurwa, preparation, cyangwa tukavuga perseverance, gushishikara, ibi bintu mugomba kuvyumva kuko ni bimwe mu bintu bishobora kudutuma kuroranirwa no mu myaka yacu ya ministère, no mu myaka yacu yo kubaka ingo zacu, no mu myaka yacu yo gukora ibyo byose Imana yatujeje. Imana irakeneye kwikora kuri karakteri. Umukristo akizwa, akaririmba, akavuga mu ndimi, agatamba mu nzu y'Imana, akanakora n'ibikorwa by'Imana, ariko akanegrija uruhara rw'ico Imana igomba gukora ku bijanye na karakteri yiwe. Uwo mukristo ngenda kubwire ngo ni baba Kristo usanga ari abakristo b'umubiri, kandi abakristo batari productif, batagira inyungu mu bwami bw'Imana. Ndasenga Imana ngo ikuvane muri kategori y'abakristo batagira inyungu mu bwami bw'Imana. Ugomba kutubera inyungu, ugomba kuzana inyungu mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bugomba kwishima ko bugufise, bugomba kwirata ko bugufise, bugomba kuba ebana epanui bukaguka kuko bugufise. Ntukwiye kuba umuntu imisi yose abantu bikorera, imisi yose abantu bakanda, abantu imisi yose barondera uko bagufata nuko batagufata, umeze nk'amagi, abantu biyimvira ingene bakuvugisha, abantu barinda gusenga kugira ngo baze kugukosora, abantu barinda kwisonzesha kugira ngo baze kukubwira ikosa wakoze. Come on. Haleluya. Haleluya. Ivyo rero ni responsabilité yawe, ibitusha karakteri vyose. Nico gituma Yakobo avuga ngo ijambo ry'Imana ni cirore twirabamo. Iyo turiravye riradutsinda, irashobora kubwira ko utazi kwihana, irashobora kubwira yuko utari serieux mu kazi, irashobora kubwira ko utakora ibintu ku masaha, irashobora kubwira yuko wirengagiza ibi nibi. Ivyo byose iyo ubibonye ukabizana ukavuga ati Imana kora kuri iki kintu, kuko ingeso zimwe dufise ni sinye y'ubugwayi dufise muri karakteri zacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuba en permanence mu makonflit ni kimenyetso cy'uko ugwaye muri karakteri yawe. Kuba uri umukristo ukaba ufise abantu wanka vya kweri, ukaba ufise abantu wanka, peut-être basi sinda kurengera karimbi umwanka kubera yakugiriye igafe uno munsi canke yari gukoreye ejo, ariko 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans uramwanka, ntimuvugana, ntimubonana. Kandi ba Kristo ndabagira ikintu kimwe cane cane, genda murabe mu mafamiye yanyu. Nasanze hari amadega mu mafamiye y'abakristo, namwe yebwe mwicaye ngaha nyene. Famiye yawe ntituyize, uravyumva, ariko kandi baronse umwanya wo kukuvugako ivyo bavuga birateye isoni. Bwira mwicaye uti famiye. Haleluya. Ngo haba okoki, haba okoki, sawa wona okoka. Sasa none uko ukijijwe, shiraho difference, bamenye Imana biciye mu buzima bwawe. Bano b'Imana ndagomba kubabwira ikintu kimwe, hari gihe mu bintu byinshi uba busy, ngo nagiye kuvuga ubutumwa, ngo twaduze Gitega twagiye kuvuga ubutumwa, kama wafasha amabus, nafashe indege nagiye muri conference muri Afrique du Sud, twagiye gukora ibi nibi. Hari igihe abantu b'abakristo duhora twibaza yuko iyo tugize ibintu byinshi dukorera Imana, Imana ica yibagira amagafe yacu. Ariko Imana agenda yemera sana, irakurindira ukava Afrique du Sud. Ukaza gusanga ngo Mana urabona amatike naguze, abandi amafaranga nkayo bogura amaparcelle, ariko jewe nararishe nja kumviriza ijambo ryawe Mana, raba ibikorwa byawe unyishure Mana. Igaca ikurindira ati urahejeje ga mwana, itego wahejeje. Ikavuga ati ni utaja muri Afrique du Sud, ariko ukagira amahoro na Bermer, kuko hari dega hagati yawe na Bermer. Bana abantu b'Imana, urabizi mu bwami bw'Imana ntidushobora gutrisha. Nukuri bantu b'Imana twige kuba abanyakuri muri relation yacu n'Imana. Imana munashima ntirikiturondorera ibintu bikomeye ngo tugende kuvuga ubutumwa mu kwezi. Oya, nta nabantu babayo.
Imana iri kiduhamagarira ibintu bimwe bimwe bito bito biyihesha icubahiro by'ubuzima bwa misi yose, cyane cyane aho ukora, cyane cyane ku ishuri, cyane cyane muhira, cyane cyane muri famiye yawe, muri cercle ya famiye yawe. Aho hantu ukahaba umukristo ahinguwe, ahindutse, aho hantu tukahasanga témoignage yawe, apana témoignage muri life center uza kudufenta hatukuyuwi, hajya ahantu tukahasanga témoignage. Eba vraiment uzoba wakoze urugendo rukomeye na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ari busy n'ivyo bikogwa kurusha uko ari busy mu buzima bwacu n'ibintu bya fire. Yango n'umunsi guhara umuriro nani, yango n'umunsi guhara umuriro. Oya, erega Imana ntiri mu bintu bitagira definition no umuriro niki. None nka twose ngaha hakaka umuriro mwese mukagwa hasi, ariko mukavyuka muri abagafere, mukavyuka muri abasuma nyene, mukavyuka murementanya, mukavyuka muteranya, ariko mwaguye hasi. Igikorane cyose uje uragwa, ariko ukagwa muri bandi. None kugwa bimaze iki mu burubwo bushobozi? None ubushobozi bw'Imana ni ibintu by'imiyaga yo kuri plage. Ubushobozi bw'Imana ni ibintu baduhuha ko, ariko tukaguma turi bisutwa vyama bigwa imisi yose. Come on, no? Jewe nembera yuko ubushobozi bw'Imana ni en rapport na caractère kurusha ibindi bintu byose wombarira, ibindi bintu byose wombarira. Kandi wihaye iyo standard uzobona ko Mpwemu Yera azohindura ubuzima bwawe, kandi uzobona yuko igikorwa ca mbere kigoye si ugukira ingwara, ariko no gukira muri kamere yacu tukamera nk'uko Kristo ari. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu uti ntuje muri byinshi cyane, ntuje muri byinshi cyane, tugarukire hafi. Amina, haleluya. Igikurikira nibijanye mu bami ba mbere igice ca 12. Uyu n'umwami ari special, ariko iyi point igira 11 uravyumva iravuga ingene imigenderanire ifise icikora kininiya kuri talent canke kungabira Imana yaguhaye. Imigenderanire, abami ba mbere igice ca 12. Bwana sifiwe sana. Imigenderanire influence cyane aho talent yawe ishobora kugarukira. Imigenderanire yashobora gutuma ingabire yawe izoshika kure, nkuko imigenderanire yawe ishobora gutuma ingabire yawe izogarukira hafi. Iyi exemple dusoma muri iyi chapitre nibijanye n'umuhungu, uravyumva, yasengewe canke yaje asubirira se Salomo. Uravyumva, uyu unya yitwa Rehoboam, n'umuhungu wa Salomo. Igihe Salomo yapfa, se yamusigiye Israeli ari igihugu cuzuye kiri uni. Rehoboam aza ari mutoya, ariko kandi yari afise ibintu byinshi vyiza, kandi yari afise n'iragi rya sekuruza Dawidi, afise abantu benshi ashobora kugira gute kwigirako. Haleluya, kuko papa we yari yabaye umugabo akomeye cyane, siko? Ariko kimwe mu bintu bibabaje dushobora kubona kuri uyu mugabo nuko tubona yuko ikintu kijanye n'imigenderanire yagiye ahura nayo mu buzima bwiwe yaramusambuye nk'umuntu afise destiny nini ya hamwe n'Imana. Ndagomba kuvuga ngo imigenderanire urimo irashobora kukusambura ikakurangiza, ugapfata cubaye canke mugani w'abantu ugapfurimbwa, kandi wari wahamagariye kuba umwami. Ntibihagije yuko mvuga ngo turabami n'abaherezi, niko Bibiliya ivuga, ariko hagati y'ivyo Bibiliya ivuga ikabideklara bikaba biri muri aspect spirituel. Iyo Bibiliya ivuze ikintu c'Impwemu, biba bisaba yuko ico kintu c'Impwemu turabami n'abaherezi, biba bisaba yuko ubuzima bwacu bugenda bwinjira muri realite y'ico kintu cavuzwe mu Mpwemu kiri mu ijambo, kugira ngo gicike ukuri k'ubuzima bwacu. Rero ici ijambo ritwita tugenda tukidovena, ici Imana yatwise yakitwise dukijijwe, ariko ubuzima bwacu tubukonsakra ku Mana kugira ngo tugende tuba cakindi Imana yatwise. Ariko hariho abantu bapfa batabaye batamaterialije ici Imana yabise, kuko hari ibintu byagiye bideturiza ubuzima bwabo, y compris amarelation dufitaniye n'abantu. Jekera nahora nibaza ko abantu bavuga ubutumwa bavuga ku bintu byo guheba abagenzi n'ibiki exagera. Ako je nasanze mu gakiza bidashoboka ko umukristo aba umukristo ari modere canke agerageza kunezereza abantu bose. Nimba ukiri muri ligue yuko bose bagukunda,
abakijwe ngo jeve ngo jengo abakijwe ngo barankunda baranyiyumva ngo niyongere mu bapagani ngo baranyiyumvamo cane. Jovuze ko abapagani bakwiyumvamo cane numva biri suspe. Si uko tuja kubaprovoka ngo batwanke, ariko Bibiliya ivuga ngo kubahona turabanukira, ariko kubafise ubugingo tubamotera ubumote bwa Kristo. Nibishoboka yuko wewe abapagani bagukunda kiretse uri umuntu avanga. Abavanga Yesu ashima. Uravyumva? Nibishoboka. Kubera ivyo wemera n'ivyo ugenderamwo n'ivyo wahisemo ntibishobora kubaryohera. Yego urashobora kubamira ivyamwa vyiza bakagukunda. Ça je suis d'accord. Bakagukunda kuko ufise ivyamwa vyiza. Kuko wabohotse, wahinguwe ku buryo urabamira ivyamwa vyiza. Nturi wa wundi yama bacira imanza, nturi wa wundi agira gutari kurazi kubavugisha no kubabwira ubutumwa mu bugwa neza, urazi kubifatamwo neza, urazi ko representa Kristo neza nk'umu ambassadeur mwiza bakagukunda. Uwo siwe ndiko ndavuga. Ariko ndiko mvuga wa wundi bamukunda kubera basangira vyose n'ivyabo vyose n'ivyo barimo vyose. Uyu muhungu igihe ciwe cyo gutwara yahisemo abagenzi babi abari baja guhanuza. Yiyegereza abagenzi babi bamugira ko influence mbi, bamutuma gufata ama decision mabi ya mbere yabayeho. Uyu muntu benshi ni mumuzi Rehobowamu, ariko Rehobowamu kubwiwe Israeli yabayemo ibice bibiri kugeza nuno munsi Israeli ntiyasubira kuba uni. Nico gituma mubona Palestine mukabona Israeli. C'est à cause de ce petit-là. Uravyumva? Ya fréquence abagenzi babi, uravyumva? Akumvira abantu babi bituma Imana ifrapa, Imana ihana, igihugu gicikamo kubiri. Habaho Israeli, habaho ni Buyuda. Bibiliya yose ibandanya ivuga aho hantu habiri. Ariko kandi ibi byose byarabaye kubera decision, uravyumva? Zibi zifatiye kuri influence mbi abantu bagize mu buzima bwa Rehobowamu. Rero ndashaka ko wumva yuko ubwenge bw'Imana bukurongora kandi bugutegeka kuba selective canke gucagura canke kwiyumvira n'abahe bantu wumviriza, n'abahe bantu baba bagenzi bawe, n'abahe bantu uhanuza iyo ugomba gufata ingingo. Urashobora kuba ufise umuntu agukunda ariko akaba ari umunyamubiri. Washobora kuba ufise umuntu mwakuranye neza anakugurana amahera cyangwa gutiza amahera, akwitwararika guha affection ariko akaba ari umunyamubiri. Niwa murabira kuri affection aguha ariko ntumurabire ku rugezo rwa maturité, azogusunikira ahantu hatariho ufata ingingo zitarizo. Nico gituma ngomba gukosora abantu b'abagore des fois canke b'abagabo usanga ufise ikibazo muri couple n'abataragira mariage, ntimukaze mutuzanira abamarene canke abapare b'abapagani. Come on, abakirijwe muri ngaha abaseribateri, amina. Fa kuvuga amen. Wewe uzana ibintu vya tutaza aho bivanye. Nico gituma abakristo badakuze ntibagira ivyo bemera. Ngo ahubwo sanga muko murahari muri eglise ngo nega pastor ko bambwiye ubona aho yero yaciye ku nzego za mbere ubaje gukubita robingi kwa pastor ngo nego wakuje ngo vize ngo je ngo witwa ngo Gertruda ngo twarakuranye ngo vema ngo turakundana cyane turabajama vraiment. Uravyumva urabona ariko nagize gute ariko ntakijijwe pastor ariko no mukatolika arakunda Imana ariko ntakijijwe ariko niwe shaka mbera marraine ariko bambwiye ngo reka nakubwira ikintu kimwe. Wowe kwanza uranatarura n'icaco marene. Wowe tu vois, urana hariho ibintu usanga abantu b'abakristo ntibafise ico bemera. Bantu b'Imana nyandabwira ikintu kimwe. Abakristo bo muri Afrika, twega abanyafrika. Sinzi ko ari abanyafrika bose ariko particulièrement twega abarundi. Narigeze kuvyigisha abarundi turi peuple tazi kugira icemezo mu buzima bwacu. Turi abantu bashobora kwemera ibintu mu mwanya muto tukabivamo facilement. Turadandaza ivyo twemera très facilement. Iyi ni défaut de fabrication nzi kuri peuple yacu. Nkuko Imana iguhishurira abantu serva uko bameze. Iki kandi nico gituma mu bwami bw'Imana abantu benshi bataronka umugisha uko bikwiriye kuko badafise ico bemera ngo bagipfire bakizire bagiharanire. So ucusanga no munsi uratora ibingaha
ahandi ugatora ibaha, ahandi ugahagarara muri ibi bintu, ahandi ukabirekura, ikindi gihe ukabidandaza, ikindi gihe ukabiguza n'ibindi, ugasanga nta constance dufise mu byo twemera. Mu bwami bw'Imana Bibiliya ivuga ngo umuntu atwagwa nk'uko umuyaga uza, niko Yakobo avuga ngo uwo ntihagire ico yitega kuronka ku Mana, kuko ntafise aho ahagaze. Ivyo wemera ukazira ukabihagarariramwo ni bimwe mu bintu bizozana umugisha w'Imana mu buzima bwawe. Sivyo abantu b'Imana? Haleluya. A condition kuba uvyemera, ifo ko hagira ico wemera. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero bene abo bantu tuba dufise, abo bajama, abo bagenzi, abo bantu dukonsulta, wowe ugiye guhanuza umuntu n'umumarene wawe n'umupagani, uravyumva, n'umugenzi wawe urugo ruramunaniye, ugiye kumuhanuza, ufise ikibazo ca couple, Satani ariko ararahira kugira ngo urugo rwawe arumene. Ugiye guhanuza uwo mudada canke uwo mumere adafise nawe ico yemera, atanguye kuguha amatekinike y'ingene umugabo ukwiye kumukomesha, kwanza akabanza akakumva, ugega wewe warazubaye ngo ahugira gutya anye, ngo asohoke nawe usohoke, aje kwibroshete nawe ugende kuyindi, ubajuje umukozi ko yatashe nawe wari uhaguruka, afataye n'abajama nawe ufatane n'abandi, asanga atanumwe ari muhira, ejo nawe azotaha mutahire rimwe. Ugasanga dufise bene abo bantu mu buzima, bamwe n'abakuzine, abandi n'abakuzine prefere, ariko nibo bantu twumviriza. Ni gute wowe uri kuradirija urugo rwawe ukarurongorera no gusengera umugabo wawe ngo azamenye Imana ayubahe, tu te laisses conseiller ou influencer par une de tes sœurs païennes, nahari ta sœur elle est païenne, mu mpwemu yarapfuye, apfuye akava mu mubiri ntazoja mu ijuru, ntafise Kristo, ari destiné kuja mu muriro udahera. Naho musangiye amaraso nta kintu kimwe muhuriye ko mu vy'impwemu, ni impumyi, ntashobora kukurongora wewe. Wavuga ngo nexageye, ego niko Bibiliya ivuga. Naho umukunda cane pole sana kandi koma musosi. Uravyumva? Sasa rero unyumvirize neza, ni vyiza gufiltra kandi ni vyiza vraiment guharanira ivyo wemera kugira ngo bikunde bize bizana umugisha w'Imana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Uyu muhungu iki nico camwishe, et pourtant bari bamuhaye igihugu atangorane nimwe gifise, igihugu giteye ubwoba, igihugu kiri prospère, guhera kuri sekuru wiwe gushika kuri papa wiwe, hafi imyaka itagira uko ingana ngira nka 80 y'amahoro, y'ugutekana, ya prospérité, igihugu atanamananiza aje kujera, ariko juste kubera yagiye kumviriza abajama bo muri generation yiwe batagira n'umwuka. Uravyumva? Bamuteye gufata ama decision mabi, ubwami burasanzara. Rero ndarangije kuri mugoroba mvuga ngo influence zibi ziva ku bagenzi babi zirashobora kugutuma wadopta inyifato zitarizo, hama à la fin bikagenda guhera bidetwiza ubuzima bwawe canke bikuvana mu murongo wa destine wawe, aho Imana yari yarakwekifye kugira ngo ube wo gutegeka no kuganza, ukirotruva territoire yawe irabaye réduit. Uravyumva ibaye nto kurusha ico Imana yari yaguhaye, ntuzoca uvuga ngo niko Imana yabigomvye, ariko kandi wewe tu as permis yuko ikintu nk'ico gishika mu kwifatanya n'abantu bataribo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Unyemerere uhaguruke dusenga Imana turangiza umugoroba wacu. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugomba kuba abantu bagize gute? Biteguriye kwigishwa. Tugomba kuba abantu bagize gute? Ica kabiri. Oya. Natanguye iki? Mugire atanso byagwiriye, twavuye kuri 8 duteye kuri 11, sivyo? Twahereye ku kihuno munsi. Kuba abantu bigishwa, kigira kabiri. Kuba abantu batravaya kuri caractère, kuri kamere kabo, kigira gatatu. Abantu bagira attention ku migenderanire bafise mu buzima bwabo. Urashobora gufata ukuboko kuwo muhagararanye
muhagurutse kuko turatashe nta n'umwe asigara yicaye. Haleluya. Dusenga Imana, dusaba Imana iduhe umutima wo kuba abantu bigishwa, iduhe kuba abantu bafise caractère ziri transforme, kandi iduhe guhitamo canke kugira abagenzi bazima. Haleluya. Duhuze n'abantu bazima badufasha gushika muri bintu bikomeye Imana yahamagariye ubuzima bwacu. Haleluya. Bashobora kuba batari muri cercle iri hafi yawe, bashobora kuba batari mu ishengero ryawe, bashobora kuba batari muri quartier yawe, ariko Imana niyo iduhuza, Imana niyo iduconnecta n'abantu mu buryo bumwe canke ubundi badufasha gutambukira muri destine yacu, mu byo yaduhamagariye. Ariko kandi nubwo ari Imana iduhuza n'abo bantu, na Satani araplasa aba agent biwe ku rugendo rwacu kugira ngo bishoboke urugendo rwacu rube rugufiya cane. Haleluya, haleluya. Mana ndaguhaye icubahiro kuri uyu mugoroba mwiza, ndagushimira ku ishengero ryawe kuri uyu munsi mwiza Mana, kuri uyu mugoroba Mana turi imbere yawe. Mana turagushimira Mana ko ari we wahaye ingabire Mana ubuzima bwacu, uraduha n'imihamagaro mu buzima bwacu, uraduha Mana yo mu ijuru n'ubumenyi mu buzima bwacu budubashisha gushitsa ibintu kanaka, uduha n'ibikoresho Mana yo mu ijuru, uduha n'ubuhinga mu gukoresha ibintu bimwe bishobora kudufasha gushika mu iterambere ry'ubuzima bwacu, aho tugukorera, aho twerekana icubahiro cawe, aho ubwiza bwawe bugaragara biciye mu buzima bwacu bivanye kuri ivyo bintu wagiye ushira mu buzima bwacu. Kuri uyu mugoroba ndasengeye ishengero ryawe Mana, ndasengeye umuntu wese ari hano hantu Mana, kuko wewe ufise uruhara runini mpwemu yera uri kurakora mu buzima bwacu. Ijambo ryawe rivuga ngo mpwemu yera twaramuhawe kugira ngo ategure umugeni wawe. Muri iki gihe umugeni wawe ariko arategurwa, aba bantu bicaye hano hantu bariko barategurwa, aba bakwizeye n'umugeni bariko barategurwa. Iki ni igikorwa mpwemu yera akora co gutegura umwe wese kugira ngo arushirize kuba mwiza, kuko ijambo ryawe rivuga ngo igihe uzoza kudutora nta maride tuzoba dufise, nta maga tuzoba dufise, nta defo tuzoba dufise, tuzoba dusa neza, tuzoba duhinguwe. Nico gituma Mana yo mu ijuru ubugombe bwawe ku ishengero ari uko abantu baregwa, ari uko abantu bakura, ari uko abantu bagaburirwa, kugira Mana ngo uko twahuye na wowe tumeze, ariko impuzu zacu zizogenda zirushiriza kuba izimesuwe neza, izitunganye neza. Aho uko twari tumeze ko twari dufise ubumuga, ahari ubumuga Mana ugomba kuhashira inkomezi no kuhashira ubwiza, kugira ngo bya bindi wadutungishijemwo ntibigarukire hafi, ntibipfube, ntivyanke kuja imbere, ariko muri bya bindi wadutungishijemwo turushirize kuba umugisha aho turi, mu kibano, aho tuba, mu gihugu cacu, mu mahanga. Nico gituma nsengeye umuntu wese ari hano hantu mvuga ngo Mana shishikara gukora igikorwa, shishikara guhingura ubuzima bwacu, shishikara gukora ubuzima bwacu, shishikara gutravaya aho hose tukigwaye, aho hose tumugaye, aho hose tufise ico tubuze, aho hose dufise ikitugora, aho hose twamatugwa, aho hose tunanigwa, aho hose tutabereye. Mana shishikara kudukora, shishikara kurenforce Mana igisata c'amavaleur yacu, ivyo twemera, ivyo twizera, ivyo tuzirikiye ku buzima bwacu, kugira ngo ivyo bize bitugenge, bidushoboze gutanga ikiguzi cyose gikenewe, bidushoboze kubandanya. Ndasengeye ishengero ryawe Mana kugira ngo wigishe umuntu wese Mana yacu, Mana yo mu ijuru, kugira shwa nziza y'abantu tujana nabo, y'abantu batwenspira, y'abantu batubwira ivyimviro bishasha kumbure biri hejuru y'ivyo tumenyereye. Ndasengeye umuntu wese ari hano hantu Mana kugira ngo umuha abantu bazima, abantu bamufasha. Ntitugikeneye abantu gusa badufasha kubona iminsi irengana, amasomena arengana, ntitugikeneye gusa abantu tumarana irungu tugatwenga gusa, ariko Mana turakeneye abantu bari efficace, abantu Mana bari anointed, abantu Mana yo mu ijuru bafise Mana urundi rugezo bagezeko rusa naho turiko turaja, bafise ico bashobora kwapota mu buzima bwacu. Mana huza umuntu wawe na bene abo bantu. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo amahorasyo mabi ashobora kuba ari mu buzima bwacu, Mana ushoboza abantu bawe kubaha force yo kuyavamwo no kuyahompa, kuko atari benefique. Ubaha ubwenge, ubaha stratégie ingene bameta fin à ces relations, kugira ngo ntibagabanukirwe muri territoire na domaine wabahaye yo gutegekamwo, ntibe ngufi, ariko Mana yo mu ijuru ushirize kwiyetanda nkuko wabitegekanije, nkuko wabahamagaye. Mana turanse bene ivyo bintu byose bivyo bibi bidushika ko Mana bikadutuma tudashika aho waduhamagariye gushika. Ndavuze ngo reka umwe wese ashike, ndavuze ngo reka potentiel y'umwe wese ibe maximize, ayishikeko, ayitambukireko kubw'icubahiro c'izina ryawe Mana, kubw'inyungu z'ubwami bwawe Mana.
mana ubikore papa ubishitse mpwemu yera ubishitse mu buzima bwacu ni wowe ubikora ni wowe ubishitsa ni wowe ubiteramira ni wowe ubishigikira ni wowe ubihagurutsa ni wowe uherekeza ubuzima bwacu mana ni wowe uturinda amakosa ndasenga mana ngo ushishikare kwekreha mu buzima bwacu ibijanye n'ibi byose turiko turavuga ibirengeye ivyo twavuze mana ushishikare kuzana umuco mu buzima bw'abantu bawe kugira ngo abantu bawe bave mu rugezo rumwe baja mu bundi ivyo bizoguhesha icubahiro mana natwe tuzoguhimbaza tuzovuga ubukuru bwawe tuzovuga aho wadukuye nuko wadutabaye ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisavye abantu b'Imana bavuge ngo amen.